Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwebanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Igihugu kigiye guhomba. Faustin Ndikumana niko yatangaje, avuga ko igihugu c'u Burundi cyamaze kwinjira mu gihombo gikomeye cyane, kandi we akemeza ko byose biterwa n'intwaro mbi y'agahotoro imaze igihe irwara igihugu c'u Burundi, aho avuga ko abarundi badahagurutse ngo barwanye iyi ntwaro ya CNDD-FDD, igihugu c'u Burundi gishobora kurangira kibagiranye ku ikarita y'isi, kuko biboneka neza ko ingorane ziri ngaha mu gihugu c'u Burundi ziteye ubwoba, kandi nyinshi zikaba zikomoka ku ndongozi mbi zidakorera abene gihugu, indongozi zikorera akarwi gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira byinshi bihambaye cyane byatangajwe na Faustin Ndikumana, aho avuga ko abarundi ubwabo abo barekwiye guhaguruka bagatabara igihugu c'u Burundi kimaze kwinjira mu manga ikomeye cyane. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'igitoro, aho amakuru ariko aradushikira avuga ko igitoro cyaba kigiye kuboneka, ariko nanone hakaba hari akarwi k'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kadashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, kari gukora ibishoboka byose kugira ngo kagumye kazibiri iki gitoro, ariko bakabona ko igihe igitoro cyaba gisubiriye kuboneka neza nk'uko byahoze, byabibangamiye umugambi wabo bafise gutembagaza ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri ako bariko barazibira igitoro harimwo ibihangange bikomeye cyane byahoze byegereye umuhisi Petero Nkurunziza, biganjemo abagenzi ndetse n'inshuti za General Aringiyome Bunyoni, bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bacafuze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone ku rundi ruhande bikaboneka neza ko n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ataco bariko barakora ngo batabare igihugu c'u Burundi, babanje kuzana igitoro ndetse n'ibindi byinshi byabaye umuzi wibuye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine twabateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya ibintu bihambaye cyane kandi bidahumuriza, byerekana ko igihugu c'u Burundi impamvu kitigera gitera imbere ari uko mu bategetsi bakomeye cyane bagakwiye kuba bafata imyanzuro ikomeye kandi ikiza igihugu, harimwo inyinyurana n'ihangana riteye ubwoba. Umukenyuro mushasha w'iperereza mu kuburizamwo amakuru imbere y'uko amatora agera. Hari amakuru adushikiye arabana n'ibiriko birategurwa n'iperereza mbere y'uko amatora aba, kuko CNDD-FDD yamaze kumenya ko nta murundi n'umwe azigera asubira gutora CNDD, kuko biboneka neza ko ibyo yabagiye babasezeranya byose batagiye babikora. Akaba ariyo mpamvu iperereza riko rirategura imikenyero mishasha yo kugira ngo bazahashe uwari we wese uzagerageza kurwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse no gushira amabi hanze akorwa n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri no mugambwe ugiye kumara imyaka yababa 20 utwara igihugu c'u Burundi, ariko aho kugira ngo ugiteze imbere ukaba waragiteje ingorane zikomeye cyane. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu busabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri no muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Faustin Ndikumana avuga ko igihugu c'u Burundi kigiye kwinjira mu gihombo gikomeye cyane, kandi akavuga ko byose biriko biraterwa n'iyi ntwaro mbi y'agahotoro ya CNDD-FDD imaze igihe kinini iboheye amaboko imugongo abarundi.
Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemu avuga ko igihugu kigiye kwinjira mu ruhombo rukomeye cyane mu gihe leta itokemura ikibazo c'igitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro. Ibi yabishikirije kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 ruheshi 2024 mu gihe amakungu yahimbaza umunsi wahariwe kurwanya inzara ku isi yose. Nk'uko bishikirizwa na Faustin Ndikumana arongoye shirahamwe Parisemu, uyu munsi wahariwe kurwanya inzara ushitse mu gihe Uburundi buriko buraca mu bihe bidasanzwe, nk'uko ibyirwa byakozwe byerekana ko abarundi bangana na 70% babayeho batazi ico baza gufungura, nayo ibice 40% by'abana nabyo babayeho bafungura nabi ko rero ikibazo c'igitoro kije gusongereza isibe kandi kije gutera ingorane zikomeye cyane. Uwo arongoye shirahamwe Parisemu aragaruka ku kibazo cerekeye ikena ry'igitoro mu gihugu hamwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro, aho avuga ko mu gihe Uburundi buriko buraca mu bihe bitoroshe by'ubukene bw'ibitoro hamwe n'amafaranga y'agaciro biriko biratuma mbere ubuzima buzimba mu gihugu c'u Burundi, bigiye gutuma igihugu gishobora guhomba vuba mu gihe leta itogira akigoro kaboneka ngo itorere umuti bino bibazo bikomeye cyane. Faustin Ndikumana agira ati banki nkuru y'igihugu nimba idafise amafaranga y'agaciro none harangurwa iki? None nta bidandazwa bicinjira mu gihugu rero. Ni ukuvuga rero ko igihugu kiriko kiraja mu ruhombo rukomeye cyane. Leta yohagabira igafata ingingo zihuta. Turasabye ahoba umukuru wa BRB atwereke uko amafaranga y'agaciro angana, ariko agura iki? Ayo mu kwa gatanu n'ukwa gatandatu yaguze iki? Nasohore raporo nayo kuvuga ngo ntayahari ntibyumvikana. None hoba hinjira iki? Ubu leta igura iki? Ubuzima buhagarara bugenda gute? Leta nize itubwire ico bariko barakora kugira ibintu bino bibazo bitorerwe inyishu ndetse n'umuti urama. Ikibazo c'ikena ry'igitoro kimaze imyaka hafi 2 kibonekeza mu gihugu, akaba atarkwigoro dufatika leta iriko irakora kugira ikemure kino kibazo, kuko benshi mu barongoye igihugu harimwo umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca hamwe na Geras Ndabirabe arongoye inama nshingamateka, bose barerekanye ko ico kibazo kibarengeye. Umuntu arabibaza none iki kibazo kizokemurwa nande? Uko biri kose umwene gihugu muto niwe ariko arahasinzikarira ku rugero rukomeye cyane, kandi nikiboneka nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco yigeze akora kugira ngo atabare abarundi, mu gihe yavugaga ko icyo kibazo cy'igitoro agiye kukifatira mu minwe, akavuga ko byari byaradindijwe na Generali Arengiyome Bunyoni washakaga kumutembagaza ku butegetsi. Ibi nyine akaba ari ibibazo bihambaye kandi biteye ubwoba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bukwiye gusezererwa, kuko biboneka neza ko buriko burakora amafuti atagira izina. Umukenyero mushasha w'iperereza nukuburizamwo amakuru imbere yuko amatora agera. Mu iperereza ry'u Burundi baheruka gushiraho uburyo bushasha bugiye gukoreshwa mu kuboruzamwo canke ibyo twokwita guhabya amakuru atangwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu nama iheruka gukorwa ku cicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura, abakozi b'iperereza bumvikanye ko bagiye gushiraho amakonte atazwi kuri X ariyo yahoze yitwa Twitter ya kera, no kuri Facebook. Izo konte zizoba zifise akazi k'ibyo bita kubeshuza amakuru aca ku mbuga ngurukana bumenyi no kwifatira mu gahanga abantu bakunda gucisha amakuru kuri izo mbuga. Bimwe mu byo bapfunditse nuko nk'akarorero, iyo havuzwe umuntu yanyurujwe hazoca haboneka iyindi konte muri zimwe zashizweho izoca yandika ibeshuza iyo nkuru mu ntumbero yo kunyegeza ukuri ku kajagari ndetse no ku kibi abarundi bariko barakorerwa. Akarorero havuzwe nk'uwitwa Karenzo Yohani yanyurujwe ku mutumba kanaka, hazoca haba iyindi konte ivuga ko uwo muntu atigeze anyuruzwa, yibereye mu bihira iwe canke yibereye ku kazi, ko ababyanditse babesha. Hagiye kandi gukoreshwa aba influencer
bamenyerewe ku mbuga ngo kugira baze barabeshuza. Aha uko bazahembwa ntawe urabimenya, ariko ngo ni amafaranga menshi cyane. Ikindi bapfunditse muri iyo nama ni uko bokwinjira ku bwinshi mu magurupe WhatsApp atanga amakuru, bagafasha kurega ku manimero akunda gutanga canke kurungika cane amakuru, kugira izo nomero zihagarikwe muri WhatsApp. Aha twakwibukanya ko nomero igiriwe Saina ica iba ihagarikwa kuri WhatsApp. Dutegerezwa gukora ibishoboka kugira amatora agere abanyagihugu batariko bararonka amakuru. Nimushireho amakonte kugira muze murabeshuza arya makuru atangwa n'abarya bagabo bari hanze, barafise n'amagurupe bacishamwo amakuru. Mugerageze muze muragira Saina ku manomero yabo. Arya makuru atuma igihugu kidatekana. Twarasamaye tubahebera imbuga. Ibyo ni bimwe mu byapfunditswe muri iyo nama nk'uko twabiyagiwe n'isoko ryacu aho mu iperereza. Uretse ko ibi byapfunditswe bidashobora kuzibira amakuru atangwa, abanyagihugu ntibashobora gusamazwa n'ibizoca kuri izo konte zigiye gushirwaho. Iperereza ntiryari rikwiye gutakaza uwo mwanya, kuko aho si igeze biragoye kuzibira amakuru kandi ibintu byaramaze kujya ku mugaragaro, ahubwo nibashake icyakiza igihugu c'u Burundi. Ku munsi w'ejo kari kwabahaye inkuru ijanye n'ibiriko birakorwa kugira ngo igitoro kiboneke ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho kababwiye ko umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yavuze ko ikibazo cy'igitoro kigiye gutorerwa umuti, ariko hakaba n'amakuru adushikiye adahumuriza kuri ibyo biriko biravugwa ku gitoro. Umushikiranganji mu byo ajejwe ku munsi w'ejo yari yavuze amajambo akomeye. Umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yari yamenyesheje ko leta igiye kuzana igitoro gishobora kumara amezi 3 kidaheze. Ibi yabishikirije inyuma y'inama rukokoma yo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu yari imaze iminsi 2 mu gisagara ca Bujumbura. Nyuma yaho bihibonekeje ikibazo gikomeye c'igitoro mu gihugu cose. Harakoranye inama rukokoma irongowe n'umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere hamwe nabo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, yamaze iminsi 2 yatanguye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 13 Ruheshi 2024 irangira ejo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 14 Ruheshi 2024. Muri iyo nama barabiye hamwe ikibazo cy'igitoro kimaze iminsi kibonekeza mu gihugu hamwe n'icokorwa kugira ko icyo kibazo gikemuke. Marie Chantal yamenyesheje ko leta iriko irakora uko ishoboye kose kugira kino kibazo gitorerwe umuti. Mbere vuba leta igiye kuzana igitoro kizomara amezi 3 kidakamye. Yagize ati ni nama ibaye mu gihe bari bindi bibazo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, aho novuga nk'ubura ry'igitoro ari naco kibazo cabonetse gikeneye gutorerwa umuti vuba cyane mu mezi 3. Ikibazo cy'igitoro kimaze iminsi ari akananira abahinga mu gihe no kwiyunguruza bisigaye ari ikibazo kitoroshe mu gihugu c'u Burundi. Ariko amakuru adushikiye aka kanya naho umushikiranganji ubudandaje Marie Chantal Nijimbere yemeye ko igitoro kigiye kuboneka gishobora kumara amezi 3, ariko amakuru kwamaze gushikira arabemeza ko ibyo bintu atari ukuri, ahubwo ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kugumya asamaza abarundi ababwira ko ibintu bigiye gutungana kuzageza igihe azaba ageze ku cyo ashaka, kuko naho avuga ko agiye kuzana igitoro, ubu amakuru adushikira nuko igitoro atagifiseho ububasha kandi atagifiseho imbaraga ku buryo ashobora kugikontorora kikaza uko cyishakiye, kuko abashigikiye Generali Bunyoni ndetse n'abandi benshi bavuga ko bari mu iragi ry'Umisi Petero Nkurunziza barakoze ibishoboka byose kugira ngo bazibire igitoro, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe byamurengeye kugeza naho umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye abona ko n'ubundi igitoro cabuze n'akabonetse gake akagashora muri Kongo aho aronka amadolari atari make. Ibi byose nyine bikaba byarahuriranye bikarangira igitoro kibuze neza ku butaka bw'u Burundi, benshi bakanemeza ko kitazasubira no kuboneka vuba mu gihe ibihangange Perezida Evariste Ndayishimiye atabyumvira
ngo akore icyo bariko baramusaba harimo gupfungura Bunyoni ndetse no gufata izindi ngingo, hakazamo no gutanga imihoho kuko bamwagiriza ko atazi gufata ijambo nk'umukuru w'igihugu, ahubwo bamwagiriza ko avuga amajambo ababaje kandi yo gucafuza umugambwe akomokamo ndetse n'igihugu c'u Burundi. Nyine akaba ari inyinyurana rihambaye cyane ririko rirabera mu bihangange, ariko bigatuma abanyagihugu bato bato aribo bagiramwo ingorane zikomeye cyane, kuko naho igitoro cabura gute Perezida Evariste Ndayishimiye ntiyigera abura igitoro, abashiranganje ntibigera babura igitoro, abakomeye bakomoka mu mugambwe ku butegetsi ntibigera babura igitoro. Ibi nyine bikaba biri kuba ku banyagihugu bato bato, akaba ari no mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko aribo bakwiye no kwishira hamwe kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro y'agacinyizo ya CNDD FDD imaze igihe ibazingiye amaboko imugongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.